Bunyoni gushika uno munsi yahabaye, ariko igenda merewe rero birateye agahinda kuko napfunzwe nk'abandi banyororo. Novuga yuko n'ukuri ageze hari. Bunyoni ni umunyororo nk'abandi, kuko abanyororo bose bategerezwa gufatwa kimwe, kiretse iyo umuntu agize amakosa ari mu gasho. Hamwe novuga nti hamwe ha wenyene, mu gifaransa bakita isolema. Ugize ikosa mu munyororo bakujana ahantu bita muri isolema, bakaguha iminsi uzomarayo. Ariko rero aho hantu apfungiwe harugaye ku buryo wewe adashobora no kugura n'amadirisha ariko amagufure. Ubu abaje kumuraba naho nyene ntawuza kumuraba, nta muntu wo mu muryango n'umwe aza kumuraba atari umugore wiwe n'umwana wiwe gusa, nabo babiri. Nayo ubundi umuyobozi w'ibohero canke icegera ciwe. Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV, aho muherereye ku isi hose, mbifuriza amahoro, imigisha ndetse no guha mukaronka mu byo mukora byose. Mu Burundi ibintu byakomeye. Bamwita Marshal Bunyoni cyangwa General Bunyoni, dore ko ipeti rya Marshal yarihawe na Sebarundi wapfuye, ngira ngo murabizi neza. Bamwita Petero Nkurunziza wapfuye mu mwaka wa 2020, akaba yarapfuye yaramugize Marshal mu gipolisi cy'u Burundi, ariko ubu ngubu akaba ari mu gihome aho yafunzwe n'uwo bari bahanganye, ndetse bakaba bari kumwe muri CNDD FDD. Akaba nta wundi ari General Neva cyangwa Sebarundi. Sebarundi rero, General Ndeva cyangwa Ndagara, yaje gufunga uyu mugabo washakaga kumukura ku ngoma akimikiye akaba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Arafungwa ndetse arakatirwa. Uyu mugabo rero bigaragara nkaho azapfira muri gereza, keretse agize amahirwe hakaba nka kudeta cyangwa hakaba intambara. Nta kindi cyatabara uyu mugabo kuba yava mu buroko. Amaze kugira ihungabana rikomeye cyane, ubwoba ni bwinshi kuri we, byaramukomeranye. Umuryango wabayeho nabi cyane, kugezaho ahari muri gereza ngo iyo yumvise abantu ahita yihisha munsi y'igitanda. Byifashe bite rero? Reka tugaruke kuri General Bunyoni cyangwa Marshal Bunyoni ufungiwe muri gereza. Bimeze bite rero? Reka twuze cyane hano kuri Pilot News TV nk'ibisanzwe, nitwe tubagezaho iyi nkuru yitwa Bunyoni. Umuryango Aprodi uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi watangaje ko ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2020 kugeza muri Nzeri 2022 buri mu kaga. General Bunyoni yatawe muri yombi muri Mata 2023 akurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kugira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye, yakatiwe igifungo cya burundu, ubafungiwe muri gereza nkuru ya Gitega. Perezida w'uyu muryango Pierre Claver Mbonimpa yatangarije itangazamakuru RPA ko General Bunyoni afungiwe ahantu ha wenyine mu cyumba gifite ubuso bwa metero 4 kuri 4 gihora gifunze. Ati aho hantu afungiwe harafunze ku buryo adashobora no gufungura amadirishya. Hariho ingufuri, nta muntu n'umwe wo mu muryango uza kumureba atari umugore we n'umwana we. Umuyobozi wa gereza cyangwa umwungirije iyo agiyeyo agenda aherekejwe n'abapolisi batatu kugira ngo barebe icyo bavugana, nabo nyine baracungana. Mbonimpa yasobanuye ko iyo General Bunyoni ahawe umwanya wo kujya kota izuba arimaraho iminota 40, kandi ko aho aryotera hazitijwe ubuyunguruzo nk'ubw'inkoko. Nk'uko yakomeje abivuga, ubuzima bwo mu mutwe bwa Bunyoni bwarahungabanye cyane, kuko iyo hari abagiye kumureba ahafungiye cyangwa hafungiwe bamuhamagara ntiyitabe. Iyo bamuhamagaye ntabwo ajya yitaba. Iyo bamusanzemo rero bagasanga yihishe munsi y'igitanda. Yavuze kandi ko umugore n'umwana wa General Bunyoni bamusuraga inshuro 2 mu cyumweru, ariko ko basigaye bamusura 2 mu kwezi bitewe n'ikibazo cy'ibura rya peteroli. Ati iyo bagiye kumureba baramuhamagara ntiyitabe, bakazategereza nk'iminota 10 cyangwa 20 bakinjira bakareba
bareba muri dushe bagasanga siyo ari, bagasanga yihishe munsi y'igitanda niyo yiryamiye. Avuga ibintu ubona ko adidimanga. Mbonimpa yatangaje ko abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe basuye Bunyoni bakora raporo ivuga ko mu gihe atakwitabwaho ashobora kubura ubuzima. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibijyanye na General Alain Guillaume Bunyoni, wabaye umuntu ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ku gihe cy'ingoma ya Petero Nkurunziza, ndetse no kubwa Ndayishimiye agifata ubutegetsi niwe wahise uba minisitiri w'intebe. Yari umuntu ukomeye cyane muri iyi guverinoma, ndetse akaba ari umwe mu batekerezwaga ko bashobora gusimbura Petero Nkurunziza, ndetse ibi byatumye uyu mugabo w'umuherwe cyane wari umukire cyane mu gihugu cy'u Burundi, ubu igihari imitungo ye yose yo mu gihugu cy'u Burundi yarafatiriwe, ubukene umuryango we buwugeze kure ku buryo buteye ubwoba. Isi yose rero ikomeje gutabariza Alain Guillaume Bunyoni bijyanye n'ubuzima bubi abayemo muri iyi minsi. Abantu bakaba bakomeje kwibaza bati ese Bunyoni bizarangira bite? Reka dukomeze twumva uko byatangajwe n'uyu muyobozi avuga kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Twebwe Bunyoni yagomba apfungwe. Twari dufise inkuru abantu batubwira bati mbe ibintu biriko biraba mw'ibohero rya Gitega ni biki, ko tubona umengo ari ahantu bariko barubaka ibintu bikomeye cyane. Mu nyuma rero niho twaza twumva yuko Bunyoni ariwe ajanywe hahandi bariko barubaka. Aho rero ahantu bubaka hubatse iki? Ni ahantu bateguye, ubona yuko biteguye cyane. Baca bubaka novuga ko ari akasho, icumba k'imetero 4x4, mugabo kubatse mu mategeko harimo toilette, aho bariho bogera, hariyo amazi, hariyo umucanwa, aharabona. Ariko rero Bunyoni gushika uno munsi yahabaye, ariko igenda merewe rero birateye agahinda kuko nafunzwe nk'abandi banyororo. Novuga yuko n'ukuri ageze habi. Bunyoni ni umunyororo nk'abandi, kuko abanyororo bose bategerezwa gufatwa kimwe, kiretse iyo umuntu agize amakosa ari mu gasho. Hamwe novuga ni hamwe ha wenyene, mu gifaransa bakita isolema. Ugize ikosa mu munyororo bakujana ahantu bita muri isolema, bakaguha iminsi uzomarayo. Ariko rero aho hantu apfungiwe harugaye ku buryo we wadashobora no kugura n'amadirisha ariko amagufure. Ubu abaje kumuraba naho nyene ntawuza kumuraba, nta muntu wo mu muryango n'umwe aza kumuraba atari umugore wiwe n'umwana wiwe gusa, nabo babiri. Nayo ubundi umuyobozi w'ibohero canke itegera kiwe naho nyene babo babiri iyo bagiye, iyo umwe agiyeyo agenda aherekejwe n'abapolisi batatu kugira barabe icyo bavugana, kuko umva nabo nyene baracunganwa.